wewe uzaza kubona yuko wamuhaye video atashimye kandi urabona yuko hari ikintu wokosora kugira yishime iyo ni commentaire negatif rimwe ibiri negatif ariko indi gihe kaza ni ngaga critique karyoshe gusoma hajye uvyutse mu gitondo umutima usiga ku gitanda kagenda kuri social media mugasubira kuryama umutima ukawusubiza nawe ukavugana na sheri wawe ukiye mu gitondo ugiye kuri social media subira usige mu gitanda social media si y'abafizi imitima ugasanga image ukaraba image bitanga nimba ari image nziza urumva nico gikuru nta formule ya social media rero fete Jeff atayuko ikintu cyose kuri internet ni cigwa ni shuri internet ni shuri dufise umwanya ariko nta mahera tugira bajama nta mahera tugira Urwaruka turashoboye ndatanze mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye ko yakora dukurikirana kuri YouTube ya Irebe Media nko mubibona dusanzwe dukura ikiganiro citwa Urwaruka turashoboye biciye ku isamirizi Irebe Fm ariko nko benshi basanzwe bamenyere ko kica ikibiriraho kuri iyo samirizi Irebe Fm kuri no munsi ubona ko twagendeye umwe mu gwaruka benshi bamuzi nka Mr MBONA no umwe twovuga ko asanzwe akora umwuga wo gutwenza abantu canke umwuga ukucisha ku mbuga hwaniro ziwe ibikorwa bigiye bitandukanye haba indirimbo haba gutwenza abantu n'ibikorwa bigiye bitandukanye rero muri antombe canke muri gwarukurikirane ngo kwishikira ku kivi kugaruka ruko rurakora ibikorwa byo kwiteza imbere haba mu igihe itandukanye mu myuga igiye itandukanye nico gituma isamizi Irebe Fm biciye kuri Irebe Media twishikiye kugira ngo tuyagishe umwe mu gwaruka uwo kugira tumuyagishe turabe bega yatanguye gute ibikorwa vyo bikorwa gute niza ntambamyi ahura nazo mu bikorwa vya misi yose mbega uwo mwuga wo gutwenza hano mu Burundi uhabwa kahe gaciro abawukora babonwa gute mu kiba bana natwe nimba utarakora subscribe ugenda ufyonde ku gakengeri kugira ngo ibiganiro byose bizaca kuri Irebe Media utuzura bikurikirana ukuri kwami nayo kwisamiza Irebe Fm ni kuri 91 n'ibice 4 abari hano mu gihugu n'abari mu ntara z'imicungara z'igisagara ca Bujumbura n'intara zigiye zitandukanye hama bari mu makungu nabo ni wezi 3 akaburungu Irebe Fm akaburungu.com canke mugadukurikirana biciye kuri Radio Garden Lero tugirwa ko nk'umuryi w'isahira twakira umutumire wacu Mr MBONA Bona none MBONA ko badukurikirana ikibazo ca mbere baca biyumvira kumbure na jari co nagize Mr MBONA kukimbona niyo mazina wahawe n'abavyeyi wapi ku mazina y'abavyeyi nayahe kumbure ucugirwa ko utubwira MBONA ryazananye Actually MBONA sije nagiyise ni nageze gutanga challenge kuri TikTok dans mes débuts ndatanze challenge kuri TikTok yitwa MBONA aho navuga nti yashize ifoto nkiyi mbashaka ko mu MBONA mu kankunda MBONA rero urumva hamiyo challenge irakundwa barayumva yari challenge y'amapica barayishira kama foto benshi barayikora sana ya trending and then hari mu TikTok anarabira ko cyane ico gihe Olof ubuntu yabimbwiye muri comment uko yenda narakomance acambwira ngo merci Mr MBONA cyari bizarre kuri jewe mugabo cyari bizarre kuri jewe kujya ijya mbere ndumva ntabona umwe wisoundinga bizarre aca kinyiti rya kabiri mugabo certain moment ndaraba ndavuga ntega kakano kotoka cyanda gafata uko nyene ama platforms yose campindura izina ku mazina y'abavyeyi ninde nitwa Austin wavuze neza ko ugitangura umwuga wawe gukoresha imbuga hwaniro zawe ariho ugize iyo challenge irakundwa umwe mu gwaruka canke bamugwaruka iyo bariko barakora ibikorwa vyabo bagitangura mu ntango zabo bakabona ibikorwa vyabo birakunzwe mbega bamwe nibiheza bikaba intambamye bakabona ko mengo bashitse birashika ariko nibaza yuko si mpabukira 6
kumenyekana ntibimpabura vraiment oya kumbura urashobora ati kumenyekana ntibimpabura kubera 6 urayifise sivyo kumenyekana urazwi no kurondegura ariko aho hambere dusangize wowe wa mbere mbona aho hambere agitanga ikintu kimwe nzi nuko igihe cyose uzobona ko uzwi hazokwama ari umuntu azwi kukurusha n'umuntu uzwi kumurusha rero ni witwara nabi uzosubira kuri wa wundi urusha ni witwara neza uzoshikira umwe akurusha urumva aho kaniko ni witwara nabi uzosubira inyuma kuri wa wundi urusha ni witwara neza uzoshikira wa wundi akurusha ushaka kumera nkawe rero twinjira neza na neza novuga nti gukoresha imbuga hwaniro canke iyo mpano biciye ku mbuga hwaniro yo gutwenza abantu yo kuba creative kuzana udusha dushobora kunezera abantu muri public muri societe wayibonye mu ryari wabonye kugira ubone ko ibintu bindashaka kubicamo actually bisi ibintu wigira urumva ni impano ibiri muri wewe impano nayo si umunsi umwe uvyuka ukaca wicara ukamedita ati bwa wundi rero ikintu ntagishobora uzobaza umuntu wese ushaka ari mu bintu bisaba creativity azokubwira ati je vyaje uko nyene ni ukuvuga ni ibintu biza progressively ugasanga uno munsi uraryohewe no gufata kamera ejo yavuze ati reka ndabipime undi munsi uratriposurishe kamera urumva undi munsi ukavuga ati eka kano nakishe kubera ibi reka ndagapima ukuye naho turaba ukagashobora ukagenda uri gudu technique iki ugasanga bya bintu babishoboye ugasanga vyarigwa ariko ntiwavyutse uvuga ati uno munsi ndabigiyemwe rero je sinokubwira ngo natanguye gute uko natanguye nk'abandi bose nja kuri TikTok nkara ama video y'abandi Instagram ndavuga ati afako ndabingene bari recording kwa je ukuntu ofete ukuntu namye meze jewe sinigeze ngira mind y'umukansiyoma yo kumva yuko noraba ibintu by'abandi ndibuka na telefone ya mbere natanguye gutunga nayishe ndayidemonse ati ndabiye biriyo mbega ababikora badusumbije iki ndibuka ikintu nashaka kuraba burya bubuto ingene mumeze indani urumva narayisambuye ari bwa bufone usanga urabona ko haba ari ibintu bw'ubuvisi inyuma pani zizubuye zigoye kugurura ndaje inyuma ndarondera naragiye ku mufundi ndamusaka visi agaturne visi arakama ndazungurutse ndagenda sinzi ukuntu ntuguriye sanga ciye kaya kaboro gafatanya ekra najya hano candagaca ndabo gataha ndapfuye kandi yari gwanje none narakora urumva rero iyo mind yamye ndimwo yo kumva yuko ikintu cyose mbonye ntegereza kugipima niko ninje no muri ivyo ama video ama video y'abandi hama ngatangura kuja gukora izo challenge ndabipime mbonye hari undi muntu afise akubise akantu k'akamontage ka fresh avuga ati yo edit ntegereza kuyigira kaca ndayiga bakoresha application nakoresha iphone nta machine nari mfise nize edit ku iphone niga ku editing amapicha ku iphone niga narize audio production gatoyi ku iphone ubu nyumva ndashobora kumenya ati na recording umuntu ijwi naho na recording abantu yagira umuntu azuza kumbwira ngo aje muri studio yanjye ariko na recording ariyo freestyle nakoze ya Dorimbogo ku batabizi Dorimbogo nayikoreye ku iphone yose ariko urabona ko yagiye viral sana yaramenyekanye cyane ishika mu bantu yarabaye viral bon si abasi vyahatari oya uvuga si vyahatari kubera ubu hari yindi tuzagushika ko kosho waragize remix yayo iba viral rero gusoma kosho kayaga ka remix actually karagiye kandi gafsaka ama challenge menshi barayikunze ne barankorera ama challenge ubu nyiri muri 12000 kuri TikTok 12000 renga za challenge ego big thanks ku muririmbyi yaririmbye big thanks ku wampaye inspiration ya mukobwa Kane yafise giza sana ama tweko tuvuga ku natanguye ya uko nakubwiye rero nagiye ndigisha utuntu kagena ndatwensera muri vya bindi nkora cyasanga ndiko nkora ama video asa najya nkora abantu baratangura barabikunda
nanje kwera mbonye babikunze ndavuga nti why not ntobongera utundi kaguma nshirako bibabijuko ati bibabijuko uratanguye intango ibambi sinovuga ndizimbi gose irakugora uguma wigira warufise abantu bakwama hafi kugira ngo bakurikirane ibikorwa vyawe canke bagukosore ndazi kuko uko umuntu aduga steps niko abafise abantu bamwami iruhande urafise team yakwamye iruhande mu ntango oya bagiye kubaronka ariko babona bike muri kimaze gukora nta team navuga ati ngo y'umuntu umwe canke uwundi urumva ahubwo abantu nagiye mpura nabo ko mu ntari ofete je mfata yuko ikintu cyose kuri internet ni cigwa ni shuri internet ni shuri ivyo nkora nta kintu navuga ati ngo nagiye ku ishuri ndakirondera nagiye ndatora akantu hariya kuri YouTube akandi ndagatora kuri TikTok akandi kuri Instagram akandi hehe nutuntu ngendo uratora hirya no hino urumva maybe nkaronka ama connection nkaronka umuntu akanyigisha akantu ubundi nkamwigira akantu ugasanga avec abo bantu ngenda hura nabo nkuye ama opportunité menshi sero sinovuga ngo ni team fise ahubwo nabona agenda hura nabo kagenda mwanwanye turabigira kwikintu runaka kumbure n'ibindi bagiye baragufasha cyane gose ikibazo cameza nkagira turetse n'ivyo koresha imbuga hwaniro dufate urugwaruka muri rusange intambamye bakunda guhura nazo iyo batanguye ibikorwa vyabo nizahe ofete urwaruka dufise energy dufise ingufu zo gukora dufise umwanya ariko nta mahera tugira bajama nta mahera tugira rero ibintu byose byo ushaka gukora rero gacu usanga ukeneye kubikoresha amahera urumva iyo niyo ntambamye hanini umujene ahura nayo hama hariyo bien sûr n'abahura n'intambamye yo kutagira ivyiyumviro usanga nyine creativity muri bo bisikirenga non pas creativité gusa usanga erega creativité si yabose ari ugasanga umuntu n'imiburi uko ya creativity abantu barayitiranya n'ibintu byinshi hari umuntu usanga afise ivyumviro bi innovative innovation ibintu by'ifaransa biri compliqué rero hari umuntu usanga afise ivyumviro biri agira umengo yozana agasha mu kibano uboni afite aboni bo novuga bafise ivyumviro vyo gutera imbere hari abajene rero usanga ataciyumviro gishashagira ari ngaho sans vision ntazi ashaka gushika yafunguye yanyo yari yaryamye nawe yo bazi ashaka gushika ntavyakorera umva nyene aribereye aho aravyuka akajya kajyama rero tuva mu ntango uraje gukorera ku mbuga hwaniro bitanguye mu mwaka wa ryari nabitanguye mu mpera za 2021 ariko vyaje naje kubona yuko no bibandanya muri 2022 hama gushika ubu nkaba nkibirimwo ikibazo je cameze nkagira mu mwanya umazemwo sinovuga ko ari munini gose imyaka igera kuri 3 ariko uvuga ati ndabyijemo neza ni ibiri ariko aho intambwe ugezeko simbi ni nziza niyo gushima kuko nawe urafise n'ahandi wipfuza kugera vyagutwaye inovuga nti ikiguzi cahe niza intambamye wagiye urahona nazo niza commentaire négatif kuri wewe urazisigura iki kuri wewe commentaire positif kuri wewe nazo zigaheza zigasigura iki kuri wewe kubikorwa vyawe uri kurakora commentaire ziri positif nziza ziratera intege abatotomyere banje abakunda sana bamwe wese ahari urumva hama hari ama commentaire ari negatif ayo nayo bien sûr hari ayubaka hari ama commentaire ari negatif mugabo yubaka hari ama commentaire ari negatif yo agira ikigabasha asambura ntasambura ariko ahubwo rero je ndafise akabazo ndababaza bantumye muza kumpugwanko kuri social media igihe ndabimazemwo ama commentaire maze gusoma uribaza ko woza na comment yawe mwika ikanci intege kweri ega hari abantu batavyiyumvira
mbona kumbure wewe niba we bitaguca intege harimo abantu bafise imitima yoroshe aca debukigwa we niba warakomanta yawe amaze kumukondana hari umuntu abibonye aca yisuze stream umwe ubwiye umengo aracitse intege kandi bijya bintu bavuga nivyo akabihuza n'indi challenge ahuye naho ku ruhande kandi wa muntu nivyo let's kwifata gute kuri wewe en fait ni vyiza kugira kwanaliza urumva social media uyizanyemwe ama emotion yakomerera nabi nagatoyika vunize urumva iyo social media uyizanyemwe ama emotion irakomerera nabi rero gihe cyose uri kuri social media comment yose wakira fata umwanya wo kuyanaliza kugira ntigukomereze nimba ari commentaire negative classe muri categories zibiri kwanza umuntu ivyo avuga birubaka ntivyuba ega ari ikintu usanga umuntu avuga ati ngo ndakwanga nundi muntu mengo yo ahantu hose aciye hasiga commentaire hari nubundi urumva n'umuntu w'ugwanga hari nundi muntu agwa commentaire negative ati par exemple ngo gerageza video zawe zurazigira kuno urumva wewe uzaza kubona yuko wamuhaye video atashimye kandi urabona yuko hari ikintu wokosora ugira yishime iyo ni commentaire negative rimwe ibiri negative ariko indi gihe kaza n'ingaga critique karyoshe gusoma urumva ariko yaba ari commentaire negative mugabo yo kugumana ukayikorerako igisigaye abantu ugiye kuri social media umutima hajye uvyutse mu gitondo umutima usiga ku gitanda kagenda kuri social media mugasubira kuryama umutima ukawusubiza nawe ukavugana na sheri wawe ukiye mu gitondo ugiye kuri social media usubira usige mu gitanda social media si y'abafizi imitima y'abantu bahutse hano mu Burundi ndavuga ati ico gukoresha imbuga hwaniro kimenyerewe cyane mu rungano ndavuga nti mu gwaruka nyene nkuko twumugana ucugwaruka turashoboye Ego uri mu bantu bamenyere bakoresha imbuga ngurukana bumenyi haba Facebook barakuze nka MBONA TikTok Instagram hose uko ku challenge yatandukanye haba mu gutwenza gukora ama remix bige bitandukanye n'icyayi kibanza ubona muhabwa hano mu gigi wacu mbega kirabereye aho rero sinzi ukuntu nobera oyo uvuga d'après toi wewe ukungina uvyibona d'après moi novuga yuko kumwe nakubwira kwa avansa gatoyi biruta kugumaho waruri urumva ntibadufata nkuko badufata mu gihe giheze avec ariko uko igihugu kigenda kiratera imbere tubona ingene bigenda mu bindi bihugu abantu bagenda baratahura bati vya bintu ni sawa vya bintu birashira akantu ku mufuko vya bintu biramamaza igihugu vya bintu biratanga ubuzi urumva rero navuga yuko Jesse sindi mu bantu bidoga ngo bifatwa nabi ahubwo ndashima ko bariko baravyakira ati akameri yaso karatse urahice kuvuga ati hari biratanga ubuzi biratanga visibility ikomeye tuvuge yuko ababikora harababigize nk'umwuga ku bwawe wabivuga n'umwuga urakubeshaho uragufasha tumwe mu twankenerwa twa misi yose ntibirambeshaho ariko biramfasha mu tuntu twinshi dushoboka rero ntababikora nkawe baba twifata nk'umwuga kuvuga ikumbure ibyo babimubeshejeho canke dufatiye reka dufatire ku rugezo rwo hano mu gihugu iwacu cyo dufatira kuri kubabanyi nubwo wavuze neza ugitangura ko ndakuzura umuntu uvuga ati je hanini mba ndi concentré ku bikorwa vyanje ariko birashika kudeye ku bikorwa by'abandi ubona urugezo abandi bibabeshejeho mu bindi bihugu abakoresha imbuga hwaniro zaba za TikTok Facebook Instagram nk'aba influencer na bloggers ubona uko bibabeshejeho mu Burundi ariko bimeze of course sico kimwe hariyo mu bindi bihugu usanga umuntu abeshejweho n'ivyo nyene full time urumva bien sûr hariyo abo bibesheje kwambara ugasanga ivyo bimwambika nivyo bimugaburira akavyara bikamutungira abana urumva kumbure hari ikintu tumaze kuyagana bamwe mu bakora muri entertainment kumbure na urimo ugasanga ntuzenya nimba ari company yambika abantu kamwegera ndazi twambike visibility turaduha visibility muduga tukoda ama company amwe tugire habuze iki kugira ngo nabo bijukire kubona yuko ugwaruka rushoboye muri zijya mpano zabo baterera kandi nabo ibyabo bigashika kuri hashoboka kuko navuga nti audience office si mu Burundi gusa ubu ndazi rafise audience ni bibaye ibihugu bike 50
nubwo ziba zisumbana statistiques ziba zisumbana z'ibihugu bien sûr ivyo biraba hanze en fait hanze sinkino hanze barabitahura gose nosiyo target mufise yego niyo target dufise ko babitahura kurusha uvuga ngo imihingira cyari ndende mvuze ngo sinkino kubera hanze uko babitahura siko no babitahura I mean hanze urashobora gusanga umu influencer atunzwe n'ivyo nyene gute hariyo company iri muri real estate urumva ikamubwira iti twebwe ico dukora nukurangisha amazu yo kugurisha yo gukotesha iki niki urumva wewe turagira turasinya contrat urumva ya contrat maybe amahera nganuko ariko kandi muri contrat harimwo wewe ahuba urumva bashobora no kutayimugabira bavuga ati kugira bababira bakakarerera akayibamwo urumva akaba mentioninga ugasanga yambara company akayimentioninga ugasanga déplacement ariyo company iraba ati imodoka irahari igihe cyose uyikeneye urumva twe dukeneye credit yawe urumva hanze baba bamaze gutahura akamaro kavyo bien sûr nino hari abitahura benshi manda bibona ariko en général sikirenga mugabo navyo bizoza ariko ikibazo cameza nkabaza nkawe umuntu akorera ku mbuga hwaniro umwanya munini ndazi uri kuri zino mbuga hwaniro zino réseaux sociaux ugwaruka canke jeunesse bamwe musangiye umwuga canke nabandi bose bazikoresha ubona bazikoresha ko bibereye nkuko vyategerezwa shasi ndaba bose aya bake mbona yawe murabona abikoresha mbona je nimbari akavideo kambere nakumenyeye ko ni kajya ka ngo nuko kwawe ko herango tuzakoresha kwanje kaya na gahiti cyane gose bien sûr kuzikoresha yaba zikoresha neza yaba zikoresha nabi rero sinovuga ati ngo kuzikoresha neza nuko twese nitwazikoresha kumwe urumva ariko muri byose ukaraba image bigusigira ingene imeze ugasanga image ukaraba image bitanga nimba ari image nziza urumva nico gikuru nta formule ya social media ikibazo cy'imeza nkagira ngaho amakampuni canke ama brand abitura arabaha agaciro nkako mubereye mwebwe uravye imvune y'ibikorwa vyanyu mukora aho umuntu aje kukwegera ugasanga akaguha intica ntikiza ivyo urumva hari hariyo nk'umuntu usanga tuba turavugana akambwira ati nkeneye nkorera video ukuntu rero ndiko ndamubwira ukuntu twokorana haza numva aratanguye nguya ngo ni juste gushira kamera ngaho ufatanya nyene ukacuka utuntu tungahe ukabuhejeje urumva nti kame murabona gira geste ukuntu ambwiye ati bro uzko tuntu two gufata kamera gusa ugakata utuntu tungahe wewe bikora urumva rero ni kwa kundi usanga umuntu iyo utari mu kazi kanaka ntumenye imvune zirimo Irebe FM Radio yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM Irebe FM megahertz 91.4